Qur'ani nyeranda ikigabane cha 68 uhoraho Allah avuga ati Bismillahirrahmanirrahim Kwizina ry'uhoraho Allah nyene imbabazi nyene impuhwe Nun wal qalami wama yasturun Nun ndarahiye ku ikaramu no kuvyo bazandikisha ما أنت بنعمة ربك بمجنون yuko wewe Muhammadi kubw'ingabirano z'Imana yawe Allah utari umusazi nkuko abahakanyi bagutyoza wa inna laka la ajran ghayra mamnun kandi mu vy'ukuri ufise impembo zitagira iherezo zamaho ibihe vyose wa innaka la ala khuluqin azim kandi mu vy'ukuri wewe Muhammadi uri gaheta ku ngeso nziza ziroranye fasatubsiru wa yubsirun nuko rero hagufi aha uzobona kandi nabo babone biayyikumul maftun nuwuhe muri mwebwe yahuganiwe n'ubusazi hagati ya wewe nabo bahakanyi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin mu vy'ukuri uhoraho Imana yawe Allah ni wazi cyane uwahuvye mu nzira yiwe kandi ni wazi cyane abayobotse fala tuti'il mukaththibin gutyo rero yewe Muhammadi ntukumvire abagarariza waddu law tudhinu fayudhinun kandi nyabayo barifuza cyane ese woborohera mu guheba ubuhanuzi maze nabo bakakorohera ivy'uruheyiheyi n'uruhendo wala tuti' kulla halafin mahin kandi ntukumvire uwo ari we wese yirahiza cyane wicubwa amagoyagi hammazim masha'in binamim yararaza atyoza agenzwa no guteranya manna'in lil khayri mu'tadin athim umwankirizi w'ivyiza umwimonogozi w'ingunge inkozi y'ivyaha ruhasha utullin ba'da dhalika zanim gitima tare ruhebwa muri vyose inyuma y'ivyo akihomeka ukwihomeka kutamata an kana dha malin wa banin ngo nuko ari nye n'amatungo n'ibibondo nico gituma gagaza idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin iyo asomewe amungane yacu y'ijambo rya Qur'ani acavuga ngo ibi nibitito by'ibinyoma by'abakurambere sanasimuhu ala al-khurtum tuzomushira inkovu ikimenyetso kuzuru ryiwe tumusuzuguze inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin mu by'ukuri abakorayishi twarabagerageje nkuko twagerageje ba bantu bitongo bo mu Bisirayeli igihe barahira yuko bazorisoroma mu gaturuturu bizinduye kugira ngo abakene ntibabasabe wala yastathnun kandi nta nubwo batandukanije yuko n'imiburiburi bopfuma bafasha naka na naka fatafa alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun nuko rero kuri ryatongo haziriringa akaga ko kurumba kavuye kuhoraho Allah Imana yawe kandi nyabayo bari bisinziririye فأصبحت كالصريم maze ricarimera nk'iryamaze gusoromwa no gukomboka فتنادوا مصبحين nuko rero barahamagarana bizinduye mu gaturuturu أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ngo nimuzindukire mu itongo ryanyu asangwa koko muri abasaruzi mudashaka gusegwa n'abakene فانطلقوا وهم يتخافتون nuko rero baragiye kandi nyabayo bongorerana ngo aboro ntibahave babumva ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ngo uyu munsi kuri mwebwe ntihagire umukene aryinjiramwo وغدوا على حرد قادرين kandi barazinduka cyane ngo boshobora kwitandukanya n'abakene فلما رأوها قالوا إنا لضالون
nuko rero bamaze kuribona ingene ryarumvye baravuga bati mu by'ukuri twebwe twazimiye cyane itongo ryacu ntabwo ari iri بل نحن محرومون ariko bamaze kubona neza ko ari ryo baravuga bati ahubwo twebwe twaziririjwe kuri ryo قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ubutunganye wabo aravuga ati mbega none ntabwo nari nababwiye yuko mutogunga umugabane w'abakene ngaho rero nimuninahaze Allah no kwihana قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين baravuga bati uko ninahazwa nukuhoraho imana yacu Allah mu by'ukuri twebwe twarabagunzi kuri ubwo rero turihanye فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون nuko rero barahangana bamwe ku bandi batana kw'imiragwe قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين baravuga bati yewe magogwa yacu mu by'ukuri twebwe twari twimonogoje mu kurenga imbibe z'uhoraho Allah عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون kumbure uhoraho Allah imana yacu azoduhindurira itongo ryiza kurutiri kandi mu by'ukuri twebwe kuva ubu turikundwakaje ku mana yacu Allah كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون mwene uko rero ni igihano cyo ngaha ku isi kandi igihano cy'inyuma y'izuka akhera ni kinini cyane esi yo muba mubizi إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم mu by'ukuri abihebeye uhoraho Allah abayisilamu bazoronka kuhoraho Allah imana yabo amatongo y'ubwami bw'ijuru y'ingabirano أفنجعل المسلمين كالمجرمين mbega none tworonsa abicisha bugufi abayisilamu kuba nk'abayobe abahakanyi ما لكم كيف تحكمون mumeze mute muca urubanza gute ngo abayobe abahakanyi boba nk'abayisilamu haba namba أم لكم كتاب فيه تدرسون canke mbega murafise igitabo musomamwo إن لكم فيه لما تخيرون yuko mu by'ukuri kuri uwo munsi muzoronka ibyo mwihitiramwo أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون canke mbega murafise indagano ndahiro kuri twebwe zibandanya kugeza ku munsi w'igihagararo cy'inyuma y'izuka qiyama yuko muzoronka ibyo mwigenera سلهم أيهم بذلك زعيم yewe Muhammadi babaze uwo ari we muri bo yoba umwishingizi w'ivyo أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين canke mbega barafise abo bafadikanije ngaho rero nibazane abafadikanyi babo asangwa bavuga ukuri يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون nibabazane umunsi hazobaho amarushwa hambaye kandi bazohamagarirwa kubama hasi gusujudu yamara ntavyo bazoshobora خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون amaso yabo azokondoka ugusuzugurika kuzobasakara kandi atankeka bahora bahamagarirwa kubama hasi gusujudu kandi nyabayo batekaniwe bakica amatwi فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون yewe Muhammadi nundeke jewe nabo bagarariza iri jambo Qur'ani tuzobatwara intambwe ku yindi mu gihano c'amahonero mu buryo batazi وأملي لهم إن كيدي متين kandi ndabahaye umwanya muto mu by'ukuri umukenyuro wanje n'uw'inkomezi urahambaye أم تسألهم أجرا فهم من مغرم
مثقلون none ko batayoboka canke mbega urabatuza impembo yuko rero nyabayo bananijwe bivanye n'ubwo buremere أم عندهم الغيب فهم يكتبون canke mbega hari ibihishijwe biri iwabo vyahawe izindi ntumwa maze nyabayo baravyandika bica bituma badakenera iyi Qur'ani ubigisha ariko naho nyene sivyo فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم nuko rero niwihangane kubw'iteka ry'uhoraho imana yawe Allah kandi ntumere nk'uwamizwe n'urufi na biyona ibuka igihe yahamagara imana yiwe Allah kandi nyawayo yaradadiriwe mu nda y'urufi لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم iyo adashikwako n'ingabirano iva ku mana yiwe Allah yari gutabwa mu isesero ry'ubugaragwa kandi nyawayo atabwa kw'imiragwe فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ariko rero uhoraho imana yiwe Allah yaramurobanuye kandi amuronsa kuba mu bantu b'intungane وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون kandi babandi bahakanye barahakwa kukunyerezesha amaso yabo mu kuyagufyurira iyo bariko barumviriza inyigisho zawe kandi bagaca bavuga ngo mu by'ukuri ubu n'umusazi وما هو إلا ذكر للعالمين kandi Qur'ani nyawayo ntabwo yari kindi kiretse ko ari inyigisho igihuguzo ku baremwe